Yes, yes, yes. Hello, hello guys. Ndabaramutse ndabifuriza amahoro y'Imana ndabahe mwiriwe canke mwaramutse bivanye na mwe wese aherereye. Yeah, twagiye. No munsi rero tuje hano. Ko bayagira tuje kubereka ahantu neza na neza turi mu murima w'ikibonobono. Umurima w'ikibonobono. Ikibonobono ni iki rero? Ikibonobono ni igiterwa njabukamazi. Ikibono ni igiterwa njabukamazi. Ngabona no mugenzi wanje no mujamu mu Gesera. Ariko namukubita ukuboko kw'Imana. Ehe. Ukuboko kw'Imana. Imana yaduhishuriye iciye ku mu visionnaire umwe yitwa David Tubisa. Reka tumushimire cyane. Reka tumusabire ku Mana imuhe imigisha imihezagiro umugambi arimwo azobandanye neza. No musi rero turi ngaha mu murima mwiza cyane, muri muteye igomwe, muri muteye akamwemwe buri wese abubonye. Ego ndongeye kuramutsa ndongeye kubaha mwiriwe bivanye naho muherereye impande zine z'isi mu buseruko mu burengero mu buraruko ndanabatumirira kurima kino giterwa n'ingirakamaro. Iki giterwa n'ingirakamaro mvuze ko ari ingirakamaro mushobora kumpaririza na gato ya ni ukuboko kw'Imana. Abantu tubwiye ngo ni ukuboko kw'Imana iri babi ryonyine iri n'ubutunzi bukomeye cyane, ubutunzi bukomeye cyane. Reka mbwire wewe rero uza kureba kino kiganiro kigeze kure hashoboka, kigeze kure hashoboka, gishyire mu magroupe menshi baboneka ari igiterwa naho kera bakibona nk'igiti c'icimeza, ariko ubuhoho ni igiti kizana amadolari amadovize. Sinkurumbarirano kubera ko mpereye hanyene ryari nyene hirya y'ejo nari natwaye ibiro 10. Nyakubahwa David ntigeze mbona, ariko abandi barambonye kuri biro nkuru ntwaye ibiro 10 barankubise inoti y'ibihumbi 100. Uko n'ukuri nuko isaha kinyoma kirimo, kandi iki giterwa iki ariko iki mubona iki ni igiterwa njabukamazi koko. Okay. Ariko sorry kuba ntari bwa bidondore ku mazina ni Ndabarushimana Jean Claude, abenshi banyita Gisahira, ariko mu karere mpereyemwo batanguye kumpamagara Kibonobono kubera ko uyu mugambi mu karere ndimwo sije nawutanguje, ariko mu karere ndimwo ni jewe ndiko ndawumenyekanisha, ndiko ndawusensibiliza. Benshi baranzi, benshi barabizi ko ari jewe uwo mugambi ndawufise. Turi kumwe n'umugenzi wanje, umugenzi nawe nyine ariko araryoherwa cyane no murima, kuko nawe nyine yumva bivuga ku matwi ngo Gisahira canke Jean Claude yarati Ikibonobono, akaguma yibaza ngo oya ni za nkozi z'urukurukuru, ngo ni za nkozi z'ikinyoma. No munsi nukuri kugaragara, no munsi ngo byutangariza isi nzima, isi yiva ikagera nuko cya giterwa igiterwa n'injabukamazi koko iki n'ukuboko kw'Imana. Bya bintu uzabumva ngo amarozi ngibiki no fise n'ibintu bimaze kunkorera. Mu bindi munsi nzokora video ishinga intahe yerekana neza ko igiterwa n'ingirakamaro. Rero reka tubanze tukaramutse Monsieur David nabaza kudukirana mwese, sijeje nyine ndabapepeye aka gapepeyo nakanyu. Rero sharinga mugenzi wawe na sharinga mugenzi neza na neza. Aha turi neza mu ntara ya Karusi ya kera, Karusi ya kera, komine Shombo, mu dutwarirwa muri metropole Karusi. Karusi we ubuza kubona iki kiganiro wese nambaza ko umunyakarusi ari muri diaspora ari ngaha mu Burundi, azi kugishikana hese hashoboka, yongere aze twifatanye n'abandi tuje mu rukurikirane rw'abandi, dusubire tugire ikibiri kumwe kwa basokuruza bacu baba bikora neza bagakorera hamwe bakagwaniriza umwasi hamwe. Ari ubateye natwe uno munsi tugomba kwifashishije kino giterwa cy'ingirakamaro, kino giterwa njabukamazi tubashobora natwe kugira gusubira mwata kibiri neza cyane. Ati rero iki Kibonobono gikuye kari bugode hano, nawe uramusa abantu wavugishe nabo bazi kubona yuko atari inkumi y'ikinyoma, atari bya bindi uraza kubereka nuko uvuye no gusoroma watanguye no kuyumvura bereke ko bisanzwe mu nyama kibonye. Kibonobono muri igiterwa cy'injabukamazi kitafise imbibe, aho kwisi yose iguma gitembera. Je harabimbarira no mugenzi wanje ngo afise umurima w'ikibonobono, nyene vy'amanyanga vyo kubesha, kumbere no munsi navyiboneye bishikiye kuri tere. Uno munsi banashima ni bari kariya muri hagati namaze no kwera ibintu mubona ngaha bidasoromye ubunyene yitwara hanatonoye. Izi n'imbuto umuntu ashobora gukuramo ibintu byinshi bitandukanye, ariko rero ushobora kutabibone na wewe gitonoye neza, kuvuga ko ico dushobora n'urutete. Urutete niko dushobora tono rubereke
kugira uza kuyibona wese avuge ko atari inkuru y'ikinyoma, ari inkuru y'ukuri. Ariko mugabo naho uriko urankurikirana, cane cane wewe visionnaire niwe ndiko ndashingirako. Wewe visionnaire hariho nguru rwa rutete rw'indani rwakaye nawe kagoye karagumye cane, karagumye cane. Ndakiboneye ubu rero mvuga singi ntayikenera n'umunsi azasingi ntakintu umuntu ari ikintu gitoba kimbuka mugabo baze ko n'urutete ingene rungana ndaro kompara n'izindi ntete zose z'ibindi biterwa usanga turi mu buzima bwa misi yose ana kumenga no rutete ko kwimbuka n'umunsi usanga rutete runini n'umunsi cyo nje gukora nje kutangariza rero no munsi nyene none ntangure ndondera imbuto ndakirime nkuko mbona umugenzi yakirime nanje ariko nashobora guhindura amateka bivanye n'ingene mbona no mujama ariko arabikora mu karere iwacu ngenda reka dutangarije umugambi kugira ngo ibintu by'amanyanga imbarira nkagira ngo amanyanga arimwo n'ukuri nubwo ndavyibonesheje kuri tere niho n'ukuri kugira ngo garahiye pfo hose haragara hariye pfo kuri hariya mwabona hariya garahiye pfo yatembereye wewe baravyibonera si inkuru mbarirano niho ndabiyemera akubona nyene akakera aka niko gakora amateka menshi cyane kavamwe ibuji ako gatungiriye ku mugozi cyangwa ku giti bakuramwo ibuji aco nako kajayo ukamenye yeho gobera je nakakweretse urakamenye yako visionnaire akazinda kononye aya n'amavuta y'uwawe hano hari amavuta menshi cyane amavuta y'igishiro kinini kandi ayo mavuta aramfashije ibintu byinshi na jewe ubwanje abagenzi banze kuyaha baramfashije nabo nyine baranshingira intahe maze gutembera murabe maze ngo ni inkuru oya si inkuru si kinyoma atembera ukaraba hariya hose hariya kiriyo epfo gushika epfo nyene hose kirahari tubatembereze ndaraba ngo ngurumva raba umusaro cyatanguye kuwutanga raba rero ihweze neza ikwe batuvyivuga tuvyumva by'amanyanga gusa amazina gusabe wewe visionnaire ugishikane kure hashoboka kugira ngo benshi bakibonereho babone yuko bya bintu wavuga utanga uvuga rumwe uno musi utakiri wenyene ufise abandi bagushigikiye abandi muri kumwe mu mugambi nubwo batarazana umwimbo munini cyane uno musi ndaje nanjye ndakwereka yuko ivyo twayana atari amasizigara cyicaro canke ivyo wavuga utari kurabesha wewe rero nkana kapiteri ikintu kimwe reka ndagushimire cyane aya mashina yawe yako visionnaire aya mashina yawe igituma ndagushimire reka ntacuzi nuko ubwa mbere mu kumpa imbuto wampaye imbuto zitarobanuye maze kumpa imbuto zitarobanuye rero caziraka kumera ako kantu konyene kubera ako sinokuba kubera mbabaye oya agone ko yaryohewe cyane kubera ko nawe wari ukirondeza ugira iki kugira ngo urabe ibi nabikoze najewe nk'usakisha cyo bita gusakisha nabikoze nk'usakisha igihe nariko nk'usakisha rero nicyagihe wari wampaye za mbuto ziyankira kumera rero ko bazaranse kumera kuri ntakoze na rimwe bakoze no munsi ntaco urafisi ubunararibonye uno munsi urafise cyo kwirata kavuga ati abarundi bankurikiye cyangwa ugaruka rwankurikiye ndafise aho nkeneye kurukubona kurugeza rero nyakubahwa nibaza yuko ivyo guhemuka sivyo rimwo canke ivyo guhemukira abarundi canke ivyo kugira oya ukuvuga iki giterwa turiko turakirima ku bwinshi ahubwo udusukemo imitahe murabe ukuntu mwoza murakambakamba kubita ibipfusi hariya no hino mugabo tutarinze guseka tuzosege uremera yuko agumaze gusabiriza kandi twiga abarundi nyene amafaranga tuyifitiye tuza akajuba kumve amahera arahari tutashobora kuyarondera amatubagize dukoze kugira ngo umugambi utere ije imbere mekene no kwisi yose ashobora kumenya kandi tutiyo tuza gutega amashini nyakubahwa ngumashingiye kuri wewe nyene imbona ukure mu bukene mu buja bw'ubukene itange yira udasinziriye mugabo nanye naho nyine ku muryango nakanda gatishijemo nibi byose bari byiza gakorwa byishikana abantu kwiterambere ariko n'umuryango ubukenewe kukubona bakijya gihe naho ubugukeneye none rero twayaze byinshi ubwogende jya muri commentaire wandike imbona nabikoze nabi ungayire ukabona nabikoze neza unshimire
ariko ibiganiro ugishikane kure hashoboka, ugishikane kure hashoboka, ugerageze gishike kure, gipushinge, gipayitaje. Iki nibabi byiza cyane, nibabi byiza cyane. Okay, iki kibonobono rero, iki kibonobono ni iki? Ubunararibonye, ubunararimweye mfise ni iki kibonobono? Ni igiterwa njabukamazi casitse ngaha mu Burundi ku bazungu, kizanye n'ikawa, kizanye n'icayi. Iki kibonobono rero camye kirimwa kuva kera, abazungu batarabirukana, kandi basogokuru bacu twamaze kumva, twamaze gushingirwa intara. Woje nkunda afise nyokuru yaranshingiye intara, arambwira ko yigeze kurya n'amahera yaco. Mugabo abazungu bamaze kugenda bace batangwa kubura iyo bakigira bakishorera. Mugabo ntihenze gato, hawo nta mutoyi hanyene muri Gitega, aho omaja muzabugendana mutoyi, aho nyene abateriyano bakihari barakigura. Mugabo ariko ntitwacitaho, ariko hamaze kuvyuka umuvizionnaire David Tuyisabe, reka tumushimire cyane, Imana imuhezagire, imwongere imigisha, imwongere kubaho, naho atewigera bura challenge mbi canke nziza. By the way, umunsi n'izina bizogenda neza, bizogera kure, bitagenda ntamvuze no kugera kure, ahubwo byaramaze gutera imbere, kubera ko ni koperative ubu yagutse cyane. Uno munsi ndayishingira intahe, imaze guha akazi abantu benshi, abafise amakonta bakora ku munsi. Ego naho ushobora gusanga basizemo imitahe bataratangwa kuronka inyungu, ni kubera ko ihangiro canke igitigiri itarakwira. Muga ncamara gukwira, abantu bose basizemo 12,000 vyabo, abantu bazoba batunze, abagwizatunga, abakire, bamwe bakaba bingaha mu Burundi ndetse no kw'isi yose. Wowe uriteguye kuba umutunzi? Vuga gutya, kutavuga gose byaba kuhumve. ndavyiteguriye Uyu ndayiteguriye kuba umutunzi. umugambi nigise ko ari umugambi umeze neza cyane. Ibintu vy'imbeshe ndahe ndavyibonera, ndavyumva ku matwi none ndavyibonera. Ndabwiye uze ko na kino kiganiro ntukigumize ko wenyene, ndagusaba kize gucigumiza ko wenyene, kubera ko mugenzi wawe arakeneye nawe kuba yotera imbere biciye mu buno buri mugabo nka giterwa. Arabikeneye cyane, niyagutelefona akakubaza mbwira ibijanye n'igiterwa, umwamwishyura ati ntavyunzi neza. Cyo ndondera kujya nimero hajya muri description, ndaza gusiga ko nimero cyangwa ko yandika ubunyene nganze ndayandika ntaravyibagira, andika ni 69 ubusa 3 4 3 2 1. Wifuza insiguro z'umugambi wose, wifuza kugira ube muri koperative, wifuza kugira ngo uronke canke okay. Hari ikindi kibazo kiye nibuka nkirahe nyene, nibuka ko ikibazo kimwe kiye nibuka, rindira weshe bandurindira itonde nditonda bukebuke, aho turiko turihuta ntacyo turiko turaja turabereka byose mpaka muboneka rukuri. Okay, abantu benshi bakunda kwibaza ngo none nakirima ngo nzoshora he, ngo hoho ngo ntibizoba nka ya pacuri, ngo ntibizoba nka ya Sevilla. Iki aya n'ubu turi kumwe ntazi pacuri n'igiterwa nk'ibindi cazi nkuko nyene. Mugabo cavuga none tuzogishora he, tuzogishora. Uno munsi ndabatangarije neza yuko isoko irahari nini cyane aha mu Burundi ndetse no hanze y'u Burundi. Iki gihe rero naho giye kihari hano mu Burundi canke hanze y'u Burundi sinibeshe. Hano mu Burundi ikiro turiko turagurisha 10,000 ikiro kimwe. Hano kwa buno butaka bw'u Burundi nibaza hatakindi kintu kiretse igitunguru ca sumu. Benshi bakunda kuvuga yuko igitunguru ca sumu gishobora kugurisha 10,000 canke birenga. Ngibu iki kigo kiragurwa 10,000 kandi kirimbuka cyane, namwe wabyiboneye kuko hasi kuri territory ani mu murima. Nubwo ubona hacanganye n'ibindi bintu, by the way twari tucirondeza ntipari bwamuronke ubumenyi butari buke, kandi murabona ko kidateye nyene neza ko amategeko abivuga. N'ahandi hoho kimwe gitegwa ku metero 3 zirenga. Kimwe gitegwa ku metero 3 zirenga, ni kuvuga hajya ahantu hagati naho woshishira yi ofisi nini bashaka kugihera cyonyene, ukagitera ukagifumbira, hama kakuzanira amafaranga menshi, amafaranga y'amarundi, amafaranga y'agaciro. Iki abantu benshi nakubwiye ikibazo aho kiri he, ngo abantu bambere batangukira mu bwa mbere ngo nibazokikorera amafaranga bonyene aho yasibo bonyene. Na wewe wese ndiko ndagubwira wewe nyene uri mwibarabara uri kuranyuma, kindura imye kino giterwa n'injabuka amazi, kirimwo amafaranga menshi, kirimwo amadolari, kirimwo amafaranga y'agaciro, ndetse kirimwo n'amavuta akora ibintu byinshi cyane. Amavuta y'ikibonobono
uwe wese ariko aranyumva muri mwebwe muriko murandaba basi ndi hanze mwe muriko murandaba ni kuvuga iki giterwa ni igiterwa ciza cyane igiterwa njabuka amazi igiterwa cy'akamaro kirimo amavuta avura ijano kirimo amavuta avura ingwara zose zo ku rukoba ingwara zo mu nda ariko hariho n'abavuga yuko batanguye kuvuga neza yuko amavuta y'ikibonobono bayakaranga imbuto yavyo iraboneka cyane ahubwo nuko mutanza kugira ubumenyi bwacu mutumvise ko kirimo amafaranga menshi ahubwo mutumvise yuko kirimo iki oya ahubwo kugira ngo ube mu bazoronka mu bafise aho bashobora mbuze mu bafise aho bashobora no kuvuga no kubera no kuba uri mu muryango umaze kuba uri mu muryango rero ubu ufise aho ushobora ubu umuryango rero uzajyari igihe ufashe 12,000 byawe ukabikira muri koperative yawe y'ikibonobono koperative yawe y'ikibonobono rero ugiye igihugu cyose cy'u Burundi igihugu mu ntara zose z'u Burundi ugiye koperative yawe y'ikibonobono iriyo kugira ubeyo rero mu 12,000 abantu bazanye 12,000 ujya nta numwe yagavije oya azuzana inyungu kuri wewe igihe koperative zo kwijamo abantu miliyoni rero mukamwibaza ngo ngo ariko ngo kugura ngo kwidandariza sino ndadandaza ahubwo nshaka cite tugiye tujanye tuvane mwabona ubukene twahoramwo tugende muki mu butunzi buciye mu kino giterwa cy'ikibonobono abantu benshi nkaha mu mwese murakizi bamukizi hari abashobora kuba bakibonye ashobora kuba atakibonye mugabo uno munsi cagarutse kimeze neza ni igiterwa ciza cyane igiterwa ngirakamaro ushaka insiguro nyinshi ushaka insiguro zikwiye cyane azondondera aho mwese muranza hano matazi kugira ngo mwumve ko muzamwe ko muri amafaranga yanyu muzamushideye oya okay bye tuba dusubira aha ni benshi bababonye yuko muri ko murarondera ubumenyi nka kino giterwa ego nyakubahwa visionnaire ndasubiye kukuramutsa ndagupepeye cyane wakoze ibintu bizima wakoze ibitangaza byinshi noneho ubuhoho wageze ku giterwa cy'ikibonobono mana yanje umuntu ataza wamwe mwa kano koperative kuri niwe muntu wa mbere azasigaye mu bukene ejo haza bizwe 2000 kandi 2000 tubasanye ubona nta kumwe novuga ko arayitegura ngambire rero ndiko ndakubwira nti iki giterwa cy'ikibonobono hinge ndakwereka gatoyi gato manukana hano gato okay ikintu rero nje kugusaba canke uzodufashe kuturonderera nka wewe nyene nk'umuntu atangwe kumvira bino bintu iki kibonobono hari ingwara igitera kiguma gihunguruka rero hagihunguruka ubu n'ubuhombe umuntu aba yakirinda urifuza yuko dushobora kumenya canke kuronka ikintu canke umuti dushobora gupomesha bino bintu kubera ahantu atembereye byinshi muri bike nasanga bigwaye haba harimwo utuntu tutunyo rero bagutumye namudushikire kuba goronome canke ku bandi bantu boshobora kuronka imiti yabyo tukaza turapompa kugira ngo umwimbu ugire wiyongere ube mwinshi cyane nibaza yuko nubwo twari kumara aza kugira icyo avuze nawe icyo agiye gukora kubera ko wewe asanzwe yari amenye uno mugambi w'uburimyi bw'igiterwa cy'ikibonobono ego twongere icyo dusezera turangiza ikiganiro akanya n'akanya tugaruka tubashingira intahe ibyo byadukoreye kandi afise abantu benshi barenga umwe bantumye amavuta y'ikibonobono bariko barageza ariko ibyo bageza byose basanze ari ukuri kuko n'uyu turi kumwe nibaza ko afise icyo shinga intahe kwa amavuta y'ikibonobono ataravyo ngo ariko aragurisha ataravyo ngo ariko ararondera amasoko byandi babivuga no kuri pabaye kuko ndibuka neza ukuri ngoma ndagushingire kumwe nuko umuntu wa mbere atangurwa amavuta y'ikibonobono aciye mu kigo wanje yatumye jewe yara yo kugira iki kushira mu mushatsi kuvuga yarafise ubuhanza wewe yarafise ubuhanza umushatsi burasubira bamera neza warameze ibyo si inkuru mbarirano si inkuru naravya kuri Facebook oya ahubwo nivyabaye ko umuntu kizi wanje kandi ubu naho yarafise umwana abira amashira mu gutwi nabwo yarafise umwana abira amashira mu gutwi ubu naho nawe nyene umwana yikambiye ati umwana biko yatora umurongo kubera yamuvuta y'ikibonobono sayo gusa ndafise abantu benshi ndafise n'uwundi umwana yaragwaye ageze kure
yamaze kwihebura nyina wiwe bamubona ryamamaye ubu wasanzwe amuzi abafise umwana yari yaremvye kandi yamuhereye imyaka genda ugura amavuta y'ikibonobono amavuta azokugira akamaro bya bintu novuga vy'amadini bya bintu nyene vyo kudakoresha ngo imiti y'ikirundi ubwa mbere imbere wanashima aranyankira gabo mwisho aratinda aravyemera arabikorerako biragenda neza uwo mwana yarakize ameze neza aratunganye rero nawe utarakoresha amavuta y'ikibonobono kuribwa cane uwo utarakoresha amavuta y'ikibonobono uri kuribwa yanywe kugira agapema mu nda yisige kwivura ingwara nyinshi zo ku rukoba yakoresha ibintu byose bishoboka noneho uzabumva ngo vya bindi nginyatsi kakinyatsi reka ndagashishemo ntaco naho umenga ngize ikiganiro tugize kirekire cane reka tubashimire cane kuba mwadukurikiranye guherera ku munota wa mbere gushika mu munota wa nyuma tubahamagara kugira subscribe kuri ino channel yacu kwiga kubera ikintu ari kwiga ukuvuga ikintu cyose gisaba kwiga niki ikugira ukirime gisaba yuko ubugira ubumenyi bukebuke basi butari bunini cyane bisaba kwiga ibintu byose hano rero mu isi bugisi kwiga sanje amashuri gusa tugendamwo y'intuzeya oya ahubwo kwiga nibi bintu twiga bizoteza imbere ivyo byiza cyane nivyo bizodukura aho turi bitugeza handi rero ubuze kubona kino kiganiro bwa mbere gisangiza abandi gishire hakeshe hashoboka gira like duhuriye muri commentaire wandike nimba wumva ko ndaguhenze andika ndakwishuri mugabo nababwiye ati hajya muri description ndaza gushidayo nimero uze kundondera kuri gatoya ndakwitaba uze kundondera kuri kanini ndakwitaba haba kuri WhatsApp haba kuri isanzwe hose ndaza kukwitaba nta ngorane reka tuzosubira mu biganiro bitaha wewe rero ubonye kino kiganiro nawe karibu ushingire ntabandi karibu ubwira abandi kuri kwabyo kumaze gucora bakuguriye barasigurisha canke amavuta ye ubu umaze kuyakoresha no kwinjira mu kibonobono umutari 2022 tuzoba dusubira murakoze cyane imana nibahezagire.